Iyo umuntu ariko arakora umugambi ari ikintu kanaka aba ashaka gukemura ndetse hariho n'andi madefi kanaka ahura nayo mu gihe ariko ararangura umugambi. Duhere kuri mwebwe mufise umugambi mbe mwahise ingurube ingurube y'ubwigenge. Uyu mugambi wanyu w'ingurube y'ubwigenge murazi ko turafise mu Burundi turafise idini ry'abamiziyoma batemera ingurube. Mbega ko hariho nk'intara zimwe canke amakomine usanga arimwo abamizirima benshi, mbega muzohavamo mushika kure cyane kugira ngo umugambi ushikire abantu bose gute mu gihe tuzi ko hariho abantu batemera ingurube? Murakoze cyane. Umuntu agize umugambi harabamwo inambani kandi nk'uko habamwo ama avantage menshi. Jewe umugambi wanje ego mu mwaka uzoba ufise umusaruro, mugabo mu myaka iri imbere uzoba ikibandanya gikora kandi ufise umusaruro urenga. Idini ry'abamiziyoma badakonsoma inyama y'ingurube. Nibaza ko niwatangura gutera imbere hama ingurube zigatangura gusohoka, novuga zigasohoka igihugu, kuko turavye ahanini ibi bintu byinshi siniko ndakibona mu rurimi rw'ikirundi, ibyo bita amajambo menshi aba akozwe mu nyama y'ingurube. Kandi ugiye kumviriza hanze mu bihugu byinshi inyama y'ingurube niyo iri konsoma. Jewe naribajije kubera iki twe natwe tutovyiyingurira. Dovize yinjiye mu gihugu afasha igihugu agafasha n'abarundi bose. Rero nabone sinabibagiye kandi sinabashize inyuma. Umugambi wanje uzofasha bose.